Chuti bakunze ibiganiro v'inkino bica kuri Indundi TV kandi baramusinongere kandi abayikaze bivanye naho muhire muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kuma tubazana makuru ashushe inkino cyane ko bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera abamwe twita aba legende n'abandi batandukanye makuru tubafitiye nkuko mubizi rero buri mu mpera zindwi twama tubazanira amakuru aba yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero dutangurire ku nkuru ya mbere yanditswe kuri indundi.com rero nuko volleyball ya Rukinzo na Muzinga rero nizo zaraye zitahukanye ibikombe vy'ihiganwa rero n'umugwi wa Rukinzo ku ruhande rw'abagabo nibo waraye utahukanye igikombe c'ihiganwa rya volleyball mu gihe ku ruhande rw'abagore umugwi wa Muzinga ari watahukanye igikombe hari rero ku musi w'Imana gerekezo rya 22/0 umwaka wa 2023 saa zitandatu n'igice niyo ku kibuga cha parquet kiri mu gisagara cha Bujumbura hari haramutse hasozegwa inkino zibiri za nyuma z'umupira w'amaboko volleyball ku rwego rw'igihugu ni ku ruhande rw'abagabo rero Rukinzo niyo yashoboye gusinda iseti zitatu ku iseti zibiri umugwi wa Bujumbura uwezo wa ndani ku ruhande rw'abagore naho umugwi wa Muzinga wirahira umugwi wa Panther ku iseti zitatu kubusa rero inyuma rero y'izo nkino rero urongoye ishira hamwe rya volleyball mu Burundi General de Brigade de Police Serge Nakavura yabanje kugaruka ku vyo baranguye mu mwaka w'2022 acavuga yuko muri uku kwezi kwa nzero gushika igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa ruhuma umwaka w'2023 kuzo ari ukwezi ko kugura abakinyi no kubagurisha transfer des joueurs ntiyasivye no kuvuga ko mu kwezi kwa gatatu bazoshira imigwi nseyukira gihugu babanje kuraba ingene bakinyi bavyitwayemwo mu migwi yabo imigwi rero nseyukira gihugu y'abakiri bato ya volleyball isanzwe n'imigwi nseyukira gihugu ya volley beach mu gusezera rero yavuze ko bazobandanya bitegurira urubanza rukomeye cyane gose rw'igikombe cy'isi aho igihugu cyacu cy'u Burundi biciye kwishira mu mupira w'amaboko wa volleyball ni igihugu cyacu cy'u Burundi rero cifadikanije nishira hamwe rw'umupira w'amaboko volleyball mu Burundi bazotunganya igikombe cy'isi cha volley beach rero ni igikombe rero kizobera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kwezi rero kwa myandagaro kuva igenekerezo rya 15 gushika igenekerezo rya 21 murumva yuko ari amateka dasanzwe kubona igihugu cyacu cy'u Burundi cemererwa gutunganya inkino z'igikombe cy'isi za volley beach zo ku musenyi murumva yuko ari amateka asanzwe iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com rero nuko rero umusatirizi w'umugwi nserukira gihugu w'inamba mu rugamba asanzwe kina mu gihugu cy'u Rwanda Hussein Shaban Chabalala abandanya yigenza neza mu gihugu cy'u Rwanda n'umukinyi rero umusatirizi Hussein Shaban Chabalala rero yaravyitwayemwe neza urukino rwa AS Kigali asanzwe kinango uro mugwi rero winjije ibisindo bibiri Hussein Shaban Chabalala rero yakinye urukino gose asinda n'igisindo ca gatatu ku munota wa 90 na kane murumva yuko uno mukinyi rero abandanya vyitwaramo neza akaba ari nawe asanzwe afise ibisindo byinshi rero mwigaraga mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda iyi ni nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com rero nuko rero umugwi wa Young Africans wemeye kuriha Gaël Bigirimana umuriyardi urenga w'amafaranga y'amarundi murumva neza yuko uno mukinyi rero ntakiri umukinyi wa Young Africans ntakiri no mu rutonde rw'abakinyi ba Young Africans ariko rero Young Africans waramusezereye ariko bisaba yuko warahagaritse amasezerano nuno mukinyi rero wakumva yuko uno mugwi wahagaritse amasezerano nuno mukinyi rero warufitaniye uno mugwi rero utegereza kumuriha amafaranga y'amanya Amerika angana n'ibihumbi amajana 3 murumva yuko mu mafaranga y'amarundi no miliyardi urenga w'amafaranga y'amarundi n'amafaranga atari make rero uno mugwi rero wa Young Africans wemereye kuriha uno mukinyi amafaranga mu bice nukuvuga nimba bazomuha miliyoni majana 5 basubire kandi bamuha miliyoni majana 2 basubire kandi bamuha miliyoni majana 3 zirenga gutyo barangize ideni giwe bamufitiye rero uramugwi rero wa Young Africans wemeye kumuriha amafaranga ariko rero uzoyamuriha mu bice iyindi nkuru yanditswe rero ku rubuga rwa indundi.com nuko Mustafa Francis Njali umwe mu bakinyi rero beza cyane gose Burundi bifise naho atagitumwa ko mu guserukira gihugu w'inamba mu rugamba nuko rero ariko aduza
urugero rwiwe bikomeye cyane gose bivanye n'ingene ariko avyitwaramwo hariya mu gihugu ca Zambia. Ni Mustafa Francis Njali rero yinjije igisindo ciwe ca mbere muri Zambia atogwa nk'umukinyi kandi yavyitwayemwo neza kurusha abandi, aca habwa n'amadolari 55 y'amanya buraya. Murumva yuko n'amafaranga rero angana n'ibihumbi 160. Munyemenya ko rero igaragara ga Zambia rikinamwo abakinyi batari bake b'abarundi harimo musore Aron Gilles Ulimwengu, Sabu Mukama, ariko Sabu Mukama muri kino gihe akanza kinira mu mugwi asanze yaraguze mu mugwi wa Bumamuru. Derike Mukombozi hamwe na Mustafa Francis Batazira Njali. Iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com aho umumenyereza Etienne Ndayiragije niwe rero akuye ku ngoma Jimmy Ndayizeye. Ni Etienne Ndayiragije rero yigeze kuba umumenyereza mukuru w'umugwi w'Igihugu wa Tanzania Taifa Stars, niwe agiye kumenyereza umugwi w'Igihugu w'inamba mu rugamba. Etienne rero akaba yashize umukono ku masezerano yo kumenyereza umugwi w'Igihugu w'inamba mu rugamba mu kiringo rero c'imyaka 2 rero akaba rero yashize umukono ku masezerano ari kumwe n'usanzwe arongoye ishiramwe g'umupira w'amaguru mu Burundi General de Brigade de Police Muyenge Alexandre. Ni Ndayiragije Etienne rero akaba asubiriye Jimmy Ndayizeye rero yaramaze igihe ahetse ku mugongo uwo mugwi. Intambwe rero kubona Burundi bugize umumenyereza yigenga afise n'amasezerano. Mumenya ko rero Ndayiragije Etienne yahora amenyereza umugwi wa Bugesera FC wo mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru rero nziza ku bakunzi b'umupira w'amaguru wa hano wacu, aho twasanga dufise umumenyereza afise uwundi mugwi amenyereza nka Jimmy yahora amenyereza umugwi wa Message Ngozi agasubira kandi akamenyereza umugwi w'Igihugu w'inama mu rugamba. Ariko urabona yuko muri kino gihe twaronse rero umumenyereza yigenga ashobora gutuma ko abakinyi atarabiye ku mukinyi wari we wese. Ni ikintu rero kimeze neza. Iyindi nkuru tubafite rero nuko igana ryo mu Bufaransa rigiye kuza rirabwa na benshi kubera Ndayishimiye Yusuf Nyange rero umukinyi rero w'inamba mu rugamba. Rero Ndayishimiye Yusuf Nyange yarashize umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa OGC Nice ukina mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'u Bufaransa. Yusuf rero yarashize umukono ku masezerano yo gukinira uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 4 n'igice, akaba yaraguze miliyoni 11 z'amafaranga y'amayero, ahabwa na bonus miliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'amayero. Murumva yuko ari amafaranga atari make. Uwo mukinyi rero akaba rero yarahawe rero inimero 55 ari nazo yahora yambara mu mugwi wa Istanbul Basaksehir wa hariya mu gihugu ca Turki. Igoye Ndayishimiye Yusuf Nyange muri Nice rero rigereye gutuma abarundi batari bake batangura gukurikirana inkino zo mu cicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa. Mu munyako rero Ndayishimiye Yusuf Nyange rero yaguzwe n'umugwi wa Malatya Sport umukuye rero mu mugwi wa Aigle Noir wamutanze ko rero amafaranga agera ku bihumbi 40 gusa vya maero. Murumva yuko amafaranga make cyane gose, ariko urabona yuko ku rugero rw'ibageze muri kino gihe ageze ku miliyoni 11 z'amafaranga y'amayero na bonisi y'imiliyoni 2 n'igice z'amafaranga y'amayero. Ni intambwe idasanzwe ku mukinyi w'umugwi w'Igihugu wacu w'inamba mu rugamba, ni intambwe ku mupira wa hano iwacu, kuko ivyo rero bizotuma abakunzi bamwe bamwe ba agent canke abandi bantu batandukanye b'abanyamahanga bahurumbira kuza gukurikirana igana ryacu ryo mu cicaro ca mbere rya hano iwacu Primus League Burundi. Iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwa indundi.com nuko rero umukinyi rero Ngama Emmanuel yaguzwe na AS Muhanga yo mu cicaro ca kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni umukinyi rero umusatirizi w'umurundi Ngama Emmanuel rero yaguzwe muri AS Muhanga ikina mu cicaro ca kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mukinyi rero akaba yashize umukono ku masezerano yo gukinira uno mugwi rero mu kiringo c'amezi atarenga 6. Ngama yahora rero akinira umugwi wa Burundi Sport Dynamique ukina mu cicaro ca mbere hano iwacu. Mumenya ko Ngama Emmanuel yaciye mu migwi itari mike, yakinye mu gihugu cy'u Rwanda, akina muri Tanzania, akina muri Kenya, akina mu Buganda, akina mu Bubirigi, ndetse asubira kandi akina no mu Bwongereza. Nta mateka adasanzwe, ni experience rero abandanya agira abandanya aronka agiye mu gihe aba yaronse
imigwi imwifuza. Ni Patrick Kanyanga rero na Enoch Nsabumukama muri Bumamuru. Iyi ni inkuru rero yanditse kandi kuri indundi.com. Umugwi rero wa Bumamuru uriko biyubuka bimwe bikomeye inyuma y'umuzo w'umumenyereza Agence Le Bifubusa, bikavugwa ko umugwi wa Bumamuru umaze kugura abakinyi bashika kuri bane bakomeye kugira baze bawufashe mu nkino zo gusubiriza za Primus League Burundi z'umwaka wa 2022 gushira 2023. Rero n'abakinyi rero ba Bumamuru imaze kugura, imaze kuzana abamaze gushika kuri bane: Ndaye Chancel, Mabano Shabani, Patrick Kanyanga nguyu yaragarutse avuye mu gihugu ca Turkey, hamwe n'uyu Enoch Nsabumukama bivugwa yuko amaze gushira umukono ku masezerano yo gukinira uno mugwi wa Bumamuru wa hariya mu Cibitoke. Iyindi nkuru rero tubafitiye ni inkuru rero ya Mohamed Amis. Inkuru yanditse ku rubuga rwa indundi.com nuko Mohamed Amis agiye gukina mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Portugal. Si ibintu byaryoheye n'abakunzi b'inkino, urabona ko ni ibintu bibabaje cyane gose kubona umukinyi nka Mohamed Amis mu mwaka wa 2019 gushira umwaka wa 2020 uno mukinyi Mohamed Amis yakina mu cicaro ca mbere mu mugwi witwa Heracle, ariko mu mwaka wa 2021 gushira 2022 uno mukinyi rero yakinye mu mugwi wo mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Hollande, ariko muri kino gihe muri uno mwaka rero uno mukinyi rero yakorotse muri kino gihe agiye gukina mu cicaro ca gatatu mu gihugu ca Portugal mu mugwi witwa União Deportivo do Leira. N'umugwi rero ubona yuko yashize umukono ku masezerano yo kukinira mu kiringo cy'umwaka n'igice. Urabona yuko n'umukinyi wacu rero ariko akoroka bimwe bikomeye, uravye ukava mu cicaro ca mbere ukamanuka mu cicaro ca kabiri ugasubira kandi ukamanuka mu cicaro ca gatatu, no kuvuga yuko runo rugero guno mukinyi ruriko rutera rugabanuka. Ayo rero n'amakuru twari tubafitiye yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikira muri benshi, ndetse ngaboneraho n'akaryo ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bija kuri Indundi TV. Hasta la vista.